muri irya minsi babigishwa bavuye i Emawusi bariko baraganirira bamwe 11 n'abagenzi babo bari kumwe ivyo babonye mu nzira n'ingene bamenye Yezu aho yamanyura umukate. Bariko baravugana batyo, Yezu aseruka hagati yabo ati nimugira amahoro. Ubwoba burabatekera bagira ngo babona icijije. Arababaza ati nigiki mutinya kandi mwibaza iki mu mitima yanyu? Nimurabe ibiganza n'ibirenge vyanje ntimukekereze ni jewe. Nimukorakore mwitegereze, icijiji ntikigira umubiri, ntikigira amagufa nk'uko mumbona. Ntibari bwemere kuko bari banezerewe kandi bari batamariwe. Arababaza ati ntatwo kurya mufise? Bamuhereza akamanyu k'ifi karanze, haragafata arya bose babona. Arababarira rero ati ivyo nivyo nahora ndababarira tukiri kumwe, hamwe nababwira ivyo vyose vyari vyanditswe kuri jewe mu gitabo ca Musa, mu bahanuzi no mu mazaburi ko bizotaha. Hanyuma abaho ubwenge ngo bashobore gutegera neza ivyari vyanditswe ati vyari vyanditswe ngo Kristo azobabare aheze yizure mu bapfuye amaze gatatu mu kuzimu, kandi ngo kwizina ryiwe ikigongwe abacumuye bagirirwa kizokwigishwe mu bihugu vyose mbere bitangurira Yerusalemu, kandi nimwe muri vyabona. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanyi bakunzi b'Imana, turi muri ka kanyamuneza nogira nti kamuje k'imisi 8 tunaririmbamwo Imana ninahazwe mwijuru twigina icungurwa ryacu. Muri bisomwa dushikirijwe uyu munsi turi imbere y'ivyabona vya Pasika, turi imbere ya Petero n'abandi batumwa bari kumwe n'ababigishwa babiri b'i Emawusi. Yezu yiyeretse bagaheza bakamumenya aho yamanyura umukate. Iyo nkuru nziza ya Pasika ibandanya gusamirana. Yezu araheza aseruka hagati y'abatumwa, araheza abashikiriza ibintu nogira 4 bikomeye natwe twagabanye. Agishika ati nimugira amahoro, abahaye amahoro. Icamwa cambere Yezu yashikirije abiwe amaze kuzuka ati nimugira amahoro. Ngaya amahoro Yezu yatuzaniye natwe ngo tuyakire kugira ngo tube igihugu c'amahoro. Ica kabiri nuguhumuriza igihugu. Abakijije ubwoba kuko ngo bari batekewe n'ubwoba. Kuva kuwa gatanu mweranda abigishwa bakibona ivy'urupfu rwa Yezu baratekewe n'ubwoba kuko nabo babona ko urupfu baraririye. Bazobakurikiza Yezu. Basubiye gukoranira hamwe kugira ngo baremeshanye. Yezu nawe amaze kuza hagati yabo arabahumurije, abakijije ubwoba ngo bajijuke baheze bemere ko ari muzima uko yari yarabivuze ati ntawunyaka ubuzima bwanje, nije ndabutanga nzoheze ndabwakire. Abatumiriye kumwihweza. Ikigira gatatu aciye abakomereza ukwemera. Abakomereje ukwemera kugira ngo nabo bazoje kube ivyabona vyuko kwemera.
bamubonye, uko twabizirikanye ku munsi w'Imana wa Pasika nyene, tukabona Yohani ngo araraba aremera. Abatumwa baratamariwe, basagiriwe n'akanyamuneza kenshi kuko basubiye kumubona ari muzima. Bavukanye bakunzi b'Imana, ayo mahoro, uko gukira ubwoba, uko kwemera, ako kanyamuneza birabuzuye. Ikindi Yezu abahaye c'inkoramutima kandi natwe tugabana n'ubwenge bwo gutegera ivyanditswe. Baraheza abaha ubwenge bwo gutegera ivyari vyaranditswe. Bavukanye bakunzi b'Imana, natwe twararonse iyo ngabirano mwizuka rya Yezu Kristo no mu muzo wa mutima mweranda ku munsi wa Pentekoti. Kuko kuva aho Yezu azukiye yatugize bashasha, turonka izina rishasha, ducika abuzukuru b'abahanuzi nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere, kandi nk'uko Petero mw'ikete ryiwe rya mbere ikigabane ca kabiri akarongo k'icenda n'ak'icumi agira ati: mweho muri umuryango witorewe n'Imana, mufise ubuhereza nk'uka cami, muri gihugu ceranda, mukaba n'icibare c'Imana, kugira ngo mumenyeshe ibitangaza vy'uwabakuye mu mwijima akabashira mu muco wakatabonetse. Turi gihugu c'aberanda, turabuzukuru b'abahanuzi. Natwe rero mwizuka rya Yezu, Imana yaranguye ivyo yari yarategekanije, ivyo yari yararaganye, maze turonka izina rishobora kudukiza. Iryo zina niryo twumvise Petero ariko arivuga. Ni izina rikiza, izina Yezu ni izina ry'ububasha rishobora gukiza ibimuga bigasubira gutambuka. Izina Yezu ni izina risubiza ubuzima, ni izina risubira kudukiza, rikaduha n'ikibanza mu muryango w'abana b'Imana. Ico kimuga bakijije cama imbere y'isengero, ariko aho kimariye gukira cinjiranye nabo, kigenda kiratazira Imana, kigenda kiratambira Imana. Bavukanye bakunzi b'Imana, ni mw'izina rya Yezu rero twaronkeye kandi ikigongwe. Ico kigongwe n'impuhwe z'Imana nivyo kandi duhamagariwe gutangariza isi ya none. Turakeneye ko isi y'uyu munsi imenya ko yaronse umucunguzi. Ikigongwe Imana yaraganiye igihugu cayo carangukiye muri Kristo. We yitanze ku bwacu, agaheza akabwira Imana se ati bagirira ikigongwe, ntibazi ico bakora. Agaheza agasozera agira ati vyose birarangiye. Bakunzi b'Imana, ivyo vyarangiye nibiki? Nuko Imana itakiduharura ko mwenda w'igicumuro, kuko yihweza uyo Kristo yapfuye akazuka, igaheza ikatwakirana agahimbare. Iduhamagarira rero yuko natwe duheza tukavavanura n'akabiki gicumuro. Turabashikiriza b'inema y'Imana mu kwemera kuvavanura n'akabiki bicumuro, nk'uko Petero yari karabihamagarira abo mu gihe ciwe. Natwe uyu munsi Imana iraduhamagarira kuvavanura n'ibicumuro. Iti nimwigaye ngo mushobore kuronka ikigongo c'Imana. Yezu yarabirangije ku musaraba, ariko rero birakenewe ko ico kigongwe twayaturonkeye natwe tukigira gwacu, kigaheza kikagira ico kitumariye mu buzima bwacu. Tumaze kugabana ico kigongwe c'Imana, ishaka natwe ko tuba abamenyesha ico kigongwe. Imana ishaka guca kuri twebwe
hari abaririmbyi bahora baririmba bagira bati abo Yesu yagiriye neza nibo bariko baramushima, abagiriwe neza nibo bashobora kuyaga ibyiza avuyo yabakuye mu muzimagiza akabashira mu muco w'agatangaza maze bigashikana abandi kukwemera. None natwe ni twebwe Imana igomba gucako. Yaratugiriye neza, yaratubabariye, yaratubohoye, yaratugiza abidegemvya, yaraduhaye ayo mahoro, ishaka ko natwe tuyasasagaza aho tubaye. None rero bavukanyi bakunzi b'Imana, tuyugururira ubuzima bwacu, tuyorohere kugira ngo iduceko, maze urukiza rwa Yesu ruheze rushike ku mbibe z'isi, ngo bihere i Yerusalemu kandi nimwe muri vyabona. Umukama rero naduhe muri iyi nkuka y'imisa uyo mutima ukumubera ivyabona kuri iyi si, maze tuzobone gutorana n'ubuzima budahera. Amen.